Nitekana umunezero ntangere vy'igusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye harimwo igisata ca politike ndetse n'igisata c'ubutungane. Twaheruka kubaha inkuru ijanye n'ihagarikwa ry'intwazangabo zitanu n'igisongereza c'intwazangabo kimwe bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Aba bakaba bagirizwa ko bagabuye nabi amayero 30 basigiwe na President Mahamat Idriss Deby w'igihugu ca Chad, abashimira ko bamucungere neza igihe aheruka mu Burundi. President Ndayishimiye rero ngo yoba ari mu bagiye gufata mu minwe kino kibazo c'intwazangabo zitanu zo muri BSP ndetse no muri Gapi zipfunzwe zizira amafaranga atanzwe n'uyu mu president w'igihugu ca Chad, aho ibihangange bindi biyoboye ayo makambi vyovyo ishavu ryaduze biturutse yuko bobo bataronse kuri ayo mahera. Izo ntwazangabo zitanu zifunzwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba akaba ari Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge, Major Barthelemy Sindaye, Colonel de Police Marie Chantal Munezero, Colonel de Police Christian Nyabenda be na Major de Police Emile Niyonkuru, akiyongera ko nubundi na cya gisongerezi c'intwazangabo gipfungiwe naco mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Kimwe mu bintu vyagoye Parike General ya Nahangwa ni yagomba gushira kuri aba bantu. Aba bantu rero parike yabagirije ko banyuruje amatungo y'igihugu, icyaha kidasiguritse mu gihe ari ikibazo cyo kugabura icabaye bita agafanta. Bamwe bakavuga ko bamwe banaravye nabi aba batwara aya makambi iyi dosiye nabo ishobora kubagwa nabi kuko bakoresheje inguvu zabo mu kwihesha amatungo y'abandi ndetse no kwihesha agahembo kabandi bari bagenewe mu gihe bobo batari mu bagombaga kugabura ayo mahera. Byose turaza kubikurikirana ndetse kandi tubabwire n'ivyo umwe mubegereye President Ndayishimiye yadutangarije byose ntuze gucikanwa. Nimuge kandi mu yandi makuru ibintu bikomeye cyane aho abanyororo bivugwa yuko barembejwe n'inzara mu mabohero menshi y'u Burundi. Hari ubutumwa bwinshi turiko turaronka aho abanyororo batubwira ko bamaze igihe bataronka ifu yo gucumba ubugari. Ku batazi uko abanyororo babayeho mu mabohero y'u Burundi, ku munsi bahabwa igikombe c'ifu n'igikombe c'ibiharage bitetse mu mazi. Uko niko bandikiwe imfungurwa zabo buri munsi. Ako gafu rero baraheza bakagashira hamwe ari benshi maze bagacumba ubugari. Abifise buke bo barasubira bagateka vya biharage mu tuvuta bakongeramwo utuboga. Abatifise bafungura ibiharage uko nyene babironka. Ubu rero haraciye imisi atafu iboneka mu mabohero amwe ko mw'ibohero rikuru rya Gitega. Hari amakuru atumenyesha ko abanyororo batari bake batanguye kugwara ingwara zo gukama amaraso no gucika intege, bagatabaza ngo leta ibagarukire. Ingorane y'amabohero y'u Burundi ikaba ihagaze ahanini ku butungane ngo budakora neza. Amabohero arimo ibitigiri vy'umurengera kandi igice kinini c'abapfunzwe n'abantu usanga bataracibwa imanza ndetse n'abandi bapfunzwe atadosiye zibapfunze zihari. Gupfunga abantu biranyaruka ariko kubatunganiriza bikanka. Amabohero yuzuye inzira karengane, bamwe ugasanga baramaze imyaka bataburanye. Hariyo kandi ingeri z'abanywanyi ba seneri, abanywanyi ba MSD n'abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Abo bose bapfunzwe bazira ivyumviro vyabo vya politike gusa. Amabohero arimwo kandi abandi bantu batari bake bajeje umunyororo ntibarekurwe, abandi kurekurwa bakwije cakane c'umunyororo, abari kurekurwa bakwije cakane c'umunyororo ariko bagomizwayo n'abandi benshi bapfunzwe ku karenganyo. Abo bose rero batunganijwe amafaranga leta ikoresha mu kugabura abanyororo ngo yogabanuka cyane nk'uko bivugwa. Aka kamu kandi kakaba kariko karaterwa umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbo najejwe amabohero ko agomba gutabara abanyororo bagira bicwe n'inzara kuko nubwo bapfunzwe nabo barafise uburenganzira bwo kubaha abantu. Ayo rero niyo tugiye kubashikiriza, nandi yose twabategure ntuze gucikanwa ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza usangize ano makuru bagenzi aho bari hose kugira kandi nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezwe igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze mwidonido yano makuru.
uti Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gufata mu minwe ikibazo cy'intwazangabo zitanu zo muri BSPI ndetse na Gapi zifunzwe zizira amafaranga yatanzwe na Perezida wa Chad Idriss Déby. Twaruka kubaha amakuru acanye n'ihagarikwa ry'intwazangabo zitanu n'igisongereza cy'intwazangabo kimwe bafungiye mu ibohero rikuru rya Mpimba bagirizwa ko bagabuye nabi amayeri 30 basigiwe na Perezida Mahamat Idriss Déby wa Chad, abashimira kuba bamucungereye neza umutekano igihe yari ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abegereye abo basirikare n'abapolisi bagiriza abatwara BSPI ndetse na Gapi General de Brigade Richard Banyankimbona Batazira Kirapanze ndetse na General de Brigade de Police Alexandre Muyeng Batazira Mana Alex ko bashavujwe no kuba batararonse nabo kuri ayo mafaranga baca barondera ivyitwazo byo gufungisha izo ntwazangabo zitanu. Amatwi adusumira inkuru zashizwe ahabona zivuga kuri ibi vyose zarahanahanywe rwose, none amasoko yacu akemeza ko Perezida Ndayishimiye yarayashinze umuyobozi mwishikira wiwe General de Brigade Aloys Sindayihebura gukurikirana no gutora umuti w'ico kibazo. Kimwe ngo mu bintu vyagoye rwose pariki nukuro nk'icayishira kuri abo basirikare n'abapolisi icaneka ko banyuruje amatungo y'igihugu, icyaha kidasiguritse mu gihe ari ikibazo cyo kugabura ico abaya bita agafanta biherewe na Perezida wa Chad, kandi parike ikaba idasigura ingene ako gafanta ari amatungo y'igihugu. Amategeko yo gupfunga abo bantu ngo bayagumye atangwa muri parike n'abantu batwara BSPI na Gapi aribo General de Brigade Police Man Alex canke se Alexandre Muyenge be na General de Brigade Richard Banyankimbona Batazira Kirapanze, abo bose batwara amakambi acungera umutekano ndetse n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Ibi byose rero Perezida Evariste Ndayishimiye yaravyifatiye mu minwe ndetse ikibazo gishinga umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe ariwe General de Brigade Aloys Sindayihebura kugira ngo abikurikirane vyose kandi bitorerwe umuti nk'uko isoko ryacu uri bitumenyesha. Vyose rero kandi ngo biragoye gutahura. Uno kumutahe basigura bavuga ko Perezida wa Chad yasigizo ntwazanga amafaranga 30 vy'amanyaburaya byari gupfungurira abasirikare n'abapolisi bakoze igikorwa cyo kumucungera umutekano aheruka mu Burundi. Umutekano kavuga ko ayo mafaranga yagabuwe nabi maze intwazangabo yose igahabwa amafaranga amayero 1500, igisongereza kigatwara amayero 1000, nayo abasoda batoyi nabo bagabura amayero 10,000. Umutaho kavuga ko rero ko kugabura vyakozwe bitamenyeshejwe abarongoye amakambi. Ikibazo nyamukuru cy'aya mafaranga nk'uko twabibwiye n'amasoko yacu gihagaze ku gutahura kudasa kubijanye n'abo Perezida Mahamat Idriss Déby yahaye ayo mafaranga. Hari abatubwiye ko mu bisanzwe ayo mafaranga abakuru b'ibihugu bakunda kuyaha barya babacungera umutekano wo hafi, nukuvuga ko baba bashaka gushimira abantu babagomye bagendana bakabasigira agafanta. Uko siko rero abarongo aya makambi bose babibona, bo bakabona ko aya mafaranga 30 vy'amayero ari menshi adashobora kuribwa nabo batarimwo. Abakurikira izi dosiye bakavuga ko ibivugwamwo ari ivyitwazo. Intwazangabo zo muri BSPI ndetse na Gapi zatubwiye ko General Alexandre Muyenge Batazira Mana Alex atwara Gapi be na Richard Banyankimbona Batazira Kirapanze atwara BSPI bashavujwe no kubona aya mahera agaburwa nabo bataronse ko. Abasirikare n'abapolisi bakiriye ayo mafaranga ya Perezida Mahamat Idriss Déby bo bakavuga ko batumva ingene agafanta bahawe kubera bari bamaze iminsi bagendana na Perezida wa Chad bari guca bagasangira n'abatwara amakamba atacu bari bakoze muri ivyo bikorwa kandi batari banagahawe. Zino ntwazangabo zikavuga ko Mana Alex na Kirapanze bagenzwa n'igikenye gusa cyo kurondera vyinshi biba. Izi ntwazangabo zo zikavuga ko zihanganiye kuva kera ubusuma bukorerwa muri BSPI na Gapi, none ko zitagishoboye kwihangana zigasaba Perezida Ndayishimiye gufata mu minwe bino bintu bibera mu makambi amucungera, kuko n'ubundi ngo vyose bigiye gupfa ariho vyohera. Perezida Ndayishimiye rero nawe ikibazo akabara gifatiye mu minwe, tukazobandanya gukurikirana izi dosiye ndetse nikizoshirwa ahabona cyose tukazokibamenyesha. Nimuge kandi mu yandi makuru
hariho n'ubundi abariko baratabaza umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye. Aba bakaba bagira bati tubayeho nk'abana bahebwe batagira ababo, leta ntitwitayeho ngo nuko turi ibishomeri. Imyidogo y'abari mu vyigwa vya rusansuma yimirije. Abakozi bariko bakurikirana ivyigwa vya rusansuma yimirije canke se formation iriko iraba mu gihugu cose barangwa n'imyidogo idasanzwe kuko babayeho nabi cane. Abo bari kuri ico gikorwa ahanini n'urwaruka rwahejeje amashuri rutagira akazi. Abashomeri bavuga ko leta yashatse kubarya imitsi, ico bita exploitation muri w'ikinyamazuru, kuko basa n'abariko bakoreshwa ku buntu badahembwa mu gihe bari biteze ko leta yabaye akazi kugira bikenure. Abakozi bagashikiriza ko basanzwe bandikiwe amafaranga y'amarundi atarenga ibihumbi 10 gusa. Ayo akaba ariyo bategerezwa kwiyunguruzamwo no kuraramwo aho bakorera. Bakavuga ko ari ikibazo kitoroshe kuko benshi batwawe kure y'amakomine babamwo. Ibidashoboka rero ko ayo mafaranga yobatunga. Bagira bati turiko turakora mu buzima bubi cane, tubayeho nk'abana b'inyagano batagira babo, bamwe ntibagira naho barara, turara inzara kandi turi ku gikorwa cy'igihugu. Leta ntitwitaye kuko nta kuntu yari kuduha ibihumbi 10 adashobora kunariha hoteli mu gihe ubuzima bwazimvye muri kino gihe. Kuko babandanya kandi babishikiriza, abo bari kuri ico gikorwa babazwa nuko bihenze. Barashikiriza ico kibazo ababakurira muri besere baca babaryagumba mu kubereka ko ataco bamaze. Ngumva wumva atabishoboye natahe, na kare mwari musanzwe muri ibishomeri, ushaka natahe. Ibishomeri ni vyinshi, duca duhamagara umusubirira. Imwe mu nyishu ihabwa urwaruka ruri kuri ico gikorwa. Ikindi kandi kibababaza abo bari muri ivyo vyigwa nuko bategetswe gusinya ico bita acte d'engagement mu gihe badahembwa. Ibatera amakenga ko yoba ari amafaranga yari yarabateguriwe washaka kunyuruzwa, kuko hageze n'igihe babatera ubwoba kugira basinye kuri iyo acte d'engagement. Abo bari kuri ico gikorwa bagasaba umuco kuko badatahura ukuntu bohabwa ibihumbi 10 mu gihe bizwe ko n'umukozi muto wa leta agiye kuri misiyo yahabwa ibihumbi 40 vyo kwiyunguruza, nk'uko biri mu itegeko riheruka gushirwa ku mukono n'umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca ku igenekerezo ya 21 Ruhuhuma uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Ivyo kandi bikaba biri uko mu gihe umukozi wa leta ahabwa amafaranga 40 yo kwiyunguruza, agahambwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 50 ndetse n'amafaranga 120 y'agahembo mu gihe abarungitswe mu gikorwa cy'igihugu hagati y'igihugu. Ivyo biri uko kandi mu gihe leta y'u Burundi itegeka amashirahamwe mpuzamakungu ONG kuri abakozi bagira enquête amafaranga angana n'ibihumbi 126 y'amarundi, ariko yoyo ikaba iriko ikoresha urwaruka rutagira akazi itaruhemba nk'uko bariko baratabaza. Ibi rero bikaba vyanditswe na Kingi Umurundi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa nadushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Nandi menshi rero turiko turabategura yo tugiye kubashikiriza mu mwanya uri imbere yoba ariko aravugwa mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu, indero, igisata c'ubutunzi, amakuru arabana n'igitoro tugira tubashikiriza mu mwanya uri imbere. Vyose ntuze gucikanwa n'Umuhuza TV. Imana ibahezagire.